umukenyezi n'inkingi y'umuryango. Muvyeyi ndagushemeze uri inkingi y'umuryango. Umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. Uri inkingi y'Uburundi. Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi imisi yose kuwa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibarutse. Ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa n'umugwi Remesha. Wezi 3 akaburungu Remesha akaburungu net. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu ibanga ry'umukenyezi mushikirizwa na Remesha Magazine. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Umukenyezi w'umurundikazi yamye ari inkingi ikomeye mu buzima bw'urugo, mu ndero y'abana, akarangwa n'ubugwaneza, ishaka n'ubukerebutsi mu mibereho yiwe. Iryo shaka ryiwe ntiryagarukiraho kuko no ku gihugu naho nyene umukenyezi arafise uruhara rukomeye mu iterambere. Uko ibihe byagiye bihindagurika, nubwo umukenyezi yagira ico aterereye ntiyigera ahabwa agaciro kamukwiriye canke gakwiriye intererano yiwe. Abagabo batashe kenshi bashikira gukubagura abakenyezi n'abana babo, ngo nyamara serugo aratashe ikamara iyo ndirimbo ya buri munsi. Yamara kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abakenyezi barerekanye uruhara rukomeye mu kugwanira igihugu n'abarundi, bagwanira ukwishira no kwizana, agateka kazina muntu no kugwanya ivangura rifatiye ku macakubiri, aho basidukana n'iyonka mu kugwanya ikiringo ca gatatu cohoze ari umukuru w'igihugu Nkurunziza. Kino kiganiro cy'uno munsi akaba arakaryo ko kugaragaza umurava n'ubwitange bw'abarundikazi mu rugamba, ishaka ryabo ryo guharanira kubaka igihugu gishingiye ku butungane no kwishira ukizana, ndetse n'intamamyi zibashikira ariko bakabasha kuzitorera umuti. Uturorero tw'abo bakenyezi ni twinshi, ariko mu kiganiro twagiranye n'umwe muri bo aratuyagira uko urwo rugamba rwifashe ku barundikazi, intambamyi zibashikira, be n'iyo ntererano umukenyezi yarakwiye gutanga mu byo benshi twita lutte canke kugwanira kubohora igihugu, aho umwansi w'abarundi ari umwe, haba ku bagabo no ku bakenyezi. Pamela Kazekare n'umuvyeyi w'umurundikazi yahungiye mu gihugu ca Canada, yabaye umumenyesha makuru, akora no mu bisata byo gutumatumanako amakuru bitandukanye. Mu ruhara rwiwe bwa mbere yakoze amareresi atandukanye, amadocumentaire n'amafilm, araririmba, akaba kandi yanananditse mu bitabo. Mu ruhara rwiwe rwa lutte ubu mu byo akora, uwo mukenyezi akaba ashigikira urugamba rw'abatabazi bafashe umuheto Red Tabara, akagirisha ibiganiro bitandukanye yigisha ico baharanira, abicishije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, aho kuri profile yiwe yitwa Ikigatanyakazi ndondeza amangetengete. Yamiza hafi ku mutima no mu ngiro ikibazo kijanye n'agateka kazina muntu n'uruhara rw'abakenyezi mu kurema ubundi Burundi burangwa n'intwaro ibereye. Benshi tukaba tumwibuka mu biyamirije manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza, aho yavuye hasi asohokanye n'abandi bakenyezi guserura ijwi ryabo hari mu 2015. Ndabaramukije mufasoni Pamela, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Ego ndabaramukije nanje Frank Espoir, ndaramukije n'abakurikira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi, ndanabashimiye no kubona mwaragishizeho. Jewe nanje ndabashikiriza kino kiganiro nk'abandi Frank Espoir Ndizeye. Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Uno munsi tugiye kuganira ku bakobwa n'abakenyezi bita ku gihugu, bakitanga mu byo bakora byose ngo barabe ko cobohoka. Namwe tukaba tubona uruhara rwanyu mu kugwanira kubaho k'ubundi Burundi twifuza. Mwo twiganira neza uko mwatanguye, uko byabajemwo, naho uwo muhamagaro wavuye. Abakobwa n'abakenyezi bamye bitaho ibintu bijanye n'igihugu, ariko nuko udusanga kenshi ibikorwa vyabo bitaza
kuboneka ngo bishigwe imbere ngo bashimigwe co kimwe nk'abandi, ariko igihe cose haba hariho abarundi b'abagabo baba bahagurutse, haba hariho abakenyezi n'abakobwa bari kumwe nabo babari inyuma, babafasha mu bintu byinshi, ariko ugasanga hari umuco wo kwibagira kubavuga hamwe naho ugiye kuraba mu migambwe baba ariyo bari, ugiye kuraba ku rugamba, abagiye baja ku rugamba hose barazi uruhara rw'abakenyezi b'ico gihe. Jewe rero mbajije tumuhamagaro wavuye hehe, novuga nti navyisanzemwo nanje co kimwe nk'abandi. Namye nkunda ikintu cose kijanye n'Uburundi, hanyuma aho biba bikenewe nanje ndose akaryo nkaterera. Sinovuga ngo vyatanguye ryari, vyatanguye mfise imyaka ingahe, eka nzi ko nabikuriyemwo. Nakuriye mu mihari y'ugwaruka kuva nkiri umwana mutoyi, ngenda mu migwi y'abandi. Burya ivyo bintu byose abantu ntibabona yuko bifise ikintu biza kukwigishiriza ko gukunda igihugu, gukunda n'abarundi. Yego, sinzi ko novuga ngo ndazi umwanya vyatanguriye canke ngo aho navyimvisemo gusumba ahandi. Novuga ati ni ibintu nakuriyemwo gutyo oya. Eske n'umuhamagaro, je muramvuga nti sinzi ko ari umuhamagaro mfise. Ndakora ikintu mba mbona gikenewe, maze gutahura ko gikenewe ko ndagikora, ko nkagikora, hanyuma kigatanga umusaruro, akagiraho usanga ijwi ryanje ryumviwe. Ego, ariko ubundi mba ndiko ndabikurikira bivuye ku mutima. Abakenyezi kenshi usanga batitaho cyane ibikorwa mwene ivyo, n'ababikoze ugasanga amakritike ni menshi. N'ayahe makritike abashikira mwebwe? Mbega niki coba gituma abakenyezi atari ikirenga mu malutte? Je novuga ati nk'umukenyezi, egome ndashobora kubona yuko hariho amakritike, hariho amasaso turonka wovuga uti ajanye n'akarangamutima kacu, ajanye n'ico turi, kubera two turi abakenyezi. Hariho ibitutsi tuza gutukwa, tugatukwa ubona yuko iyo nshobora kuvuga nk'ikintu abantu ugasanga baje kunyishura, ugasanga baca bakwita amazina, baca bakwitirira abagabo, bakwitira imaraya, canke bakakwita ibindi bintu vyinshi. Hariho hariho akantu ubona neza yuko hari ibitero uza kugirirwa gusumba, ukabona abandi bagabo muba muri kumwe ntibabibagirira cane. Ivyo rero ni ibintu bishobora gutsitaza abakenyezi canke abakobwa baba bagomvye kuja mu bintu bijanye no kurwanira nk'igihugu, canke no mu buzi busanzwe handi. Ugasanga abantu ufise ubwenge ntibagomba gutahura ko ari ubwenge bwawe, bagatahura yuko ivyo uriko urakora ni kubera hateza kuba ubifisemwo umugabo, canke naho ugeze ni kubera ko hariho umuwundi mugabo yahagushikanye. Ivyo we n'amakritike dusanga, ariko nka jewe ndavuga nti ndamaze gutahura ko si ikibazo c'abarundi gusa, ni ikibazo kiri mu bihugu vyinshi. Mu bihugu vyinshi usanga batarashira imbere ngo bemeze abantu, bemere babitahure yuko ijwi ry'umuntu ringana n'iry'uwundi, batagomvye kuvuga ati ni kubera ndi umukenyezi ijwi ryanje ntirikumvigwe, canke riramutse riduze hejuru bibe ibintu umenga ni ikindi kintu gitandukanye nk'uwundi mugabo dufate. Ivyo rero mu bihugu bimeze nk'i Burundi usanga agateka
w'umukenyezi canke ako gaciro k'umugore kataraboneka nk'agaciro k'umuntu, n'ibintu bisanzwe ko biba bihari, urabimenyera ukabana navyo, ukabana navyo ukamenya ingene ubicamwo, kuko hazoza abantu bakwima ijambo, bakwankire kuvuga, bagombe kukunumisha, babone umenga ucitse inshirasoni kubera yuko uvuze, ariko burya aye uraraba ukavuga uti none kuki kubera ndi umugore nje ngira isoni ryo gufata ijambo kandi ifise ico novuga, mfise nanje umutwe nk'uw'abandi bantu bose bari ngaho, ukora ukiyumvira, ushobora kuvamwo ivyiyumviro canke intererano zingana n'iz'undi muntu. Ivyo ni ibintu umuntu ashobora urabitahura, ukabana navyo, ukiyemera, ukabandanya, ukavuga uti vyanka vyakunda, mfise ijwi ryanje, mfise iciyumviro ndakivuga, abanumisha nanje ndaduza ijwi, hanyuma bakavyumva bakabitahura. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Tugarutse kuri Lutte abarundi turimwo, ubona yogira umusaruro mu gihe abakenyezi n'abagabo boja hamwe, mubona ari nk'iyihe ntererano abakenyezi mwoterera? Mu vyo turiko turaharanira, je mparanira intwaro ibereye i Burundi, mparanira yuko haza impinduka nyakuri mu kungene igihugu gitwawe, tukaronka igihugu kirimwo ubutungane, butunganiriza bose, butunganisha twese. Ivyo nivyo mparanira. Ivyo rero nibaza yuko ntibikwiye kuba urugamba rw'abagore gusa canke rw'abagabo gusa, n'urugamba rw'abarundi duteza kuja hamwe nk'abarundi, hanyuma tukagira kuco dushoboye guhindura. Yuko abakenyezi n'abagabo boja hamwe, je ndatubona turi kumwe n'ukuri, sinobesha, ku munsi ndavugana n'abakenyezi ni benshi cane, mu biganiro mporangira ndababona baza, sinovuga ngo ibiganiro vyanje ngo vyitagwa n'abagabo gusa, turi kumwe abagore, abagabo, kandi ukabona neza yuko bose bafise determination ingana, utavuga ngo hariho abari imbere y'abandi gusumba bivuye ku gitsina cabo. Ivyo rero bikamu kwizera cane, bikamu kwizera yuko mu vyo turiko turaharanira tuzoronka igihugu finalement umugore, umukobwa ari umuntu, kuko gushika ubu Burundi dufise umugore, umukobwa si umuntu, ntituri abarundi co kimwe nk'abandi. Nivyo hageze gutanga amatagisi baradusaba amatagisi bataravye igitsina cacu, ariko hageze mw'ishuri ugasanga abakobwa bafise uko bafatwa, ugasanga hageze mu kazi abakobwa abagore bafise uko bafatwa, ugasanga hari ubuzi batagomba kutujamwo, canke ugasanga hariho amategeko aducinyiza, canke ugasanga hariho amategeko atadukingira uravye ku bintu vy'amabi akorerwa abagore, ugasanga politike zihari ntizidufata nk'abantu, tugacinyizwa n'amategeko, tugacinyizwa n'abatwara igihugu. Ivyo rero iyo mbonye urugamba ndimwo, nkasanga twese abagore, abakobwa, abagabo, twese motivation n'imwe, ivyo biranshimisha cane gose. N'ukuri sinigera niyumva mubo turi kumwe mu rugamba mbona umenga ijwi ryanje ntiryumviwe ngo kubera ndi umugore, ahubwo mubo turiko turahangana niho nza kubibona, nkabibonamwo mu vyo baba bariko baratubarira, ukabona baradusuzugura kubera turi abagore, ariko mubo tuba dusangiye urugamba, ivyo bintu n'ukuri sinovuga ngo ndamaze kubibona na rimwe. Mupfasoni Pamela Kazekare, niki yohamagarira abakenyezi batinya kwifatanya n'abandi muri Lutte? Ego, mu gusozera novuga nti simpamagarira abakenyezi ngo bazi ngo baje inyuma y'abagabo,
namba urugamba rwo kwibohora, urugamba rwo kubohora igihugu c'u Burundi ni urugamba icambere na mbere, n'urugamba rw'abakenyezi, n'urugamba rw'abakobwa. Ni twebwe imbere ya vyose ducinyijwe n'amategeko ahari Burundi, ni twebwe imbere ya vyose duhohoterwa n'amategeko y'u Burundi n'ukungena ashirwa mu ngiro. Ni twebwe tutera igise tukavyarira Uburundi kugira ngo tuvyare abana bahunga, abana bazobona kazoza kabo mu guhunga igihugu c'u Burundi. Ni twebwe twisanga dufise abana bacu. Ubu uyu Murundikazi, hariho Umurundikazi yavyariye abana i Burundi, abavyarira mu rugo yubakiye Burundi, ari Abarundi. Ubu mu bana biwe afise harimwo abana bashobora kuba bafise amanationalite 5. Ugasanga umwana umwe ari mu Bufaransa, uwundi mwana ari mu Rwanda, uwundi mwana ari muri Canada, uwundi mwana ari hehe. Ni twebwe duteza gutahura yuko ico gise twateye nticaheze urya munsi umwana avuka, ahubwo tugitera ubuzima bwacu. Nico gituma ari twe duteza guhaguruka kugira ngo tugwanire igihugu kirimwo intwaro ibereye. Ntiduherekeza abagabo, ntiduherekeza abahungu bacu, ahubwo aho turi hose dufise ububasha buniniya cane gose bwo kubohora Uburundi, aba mu kwitanga aho duhagaze, aba mu guterera, aba mu gutanga inzira, aba mu gutanga indaro, aba mu kwigisha. Ibice vyose vy'urugamba rwo kwibohora birakeneye, birafise ikibanza, birarindiriye inguvu z'umukenyezi. Ni ukuvuga rero umukenyezi aza kunyumva, umugore aza kunyumva, ahubwo yibaza ati ndiko nkora iki? Ntiyicare arindiriye abatabazi, ahubwo atahure ko ari umutabazi. Ahaguruke yironderemwo ubutwari kuko buramurimwo. Nimba uzi ko uzovyara canke nimba waravyaye, ziya nguvu canke izo nguvu wifisemwo, nimba utazikoresheje kugira ngo uronke igihugu na kimwe ufise, uzovyarira mu mahanga, uzovyarira mu buhungiro. Ntuzorera abana bawe, uzobaha akahe karanga? Uzobaha karanga twarasanzaye? Uzobaha ikihe gihugu? Ubundi ni twebwe gihugu, abagore ni twebwe gihugu, abakenyezi ni twebwe gihugu. Ni twebwe dutegerezwa kurwana, ahubwo abagabo akaba aribo badufasha. Tugiye kuvuga ati ninde afasha uwundi, abagabo akaba aribo badufasha. Nuko ndabibona, nuko ndabitahura, kandi nuko ndabigendera no mu minsi yose. Ndabashimire mufasoni ko mwemeye kudufasha iki kiganiro. Nizere ko no hanyuma nitwabajya kara muzotwitaba. Murakoze Frank Espoir kubona mwampaye akaryo ku gutanga buno butumwa. Ndabashimiye kandi Frank Espoir kubona umuntu w'umugabo agira ikiganiro akavuga ati banga ry'abakenyezi. Ni ibintu je nshima gose. Ndabifata ko namwe mutahura uruhara rw'abakobwa n'abakenyezi, kandi muzoza mubitahuza n'abandi Barundi n'abandi bagabo bene wacu, abagabo bacu, abahungu bacu, bagatahura uruhara ruri mu mukenyezi, ubutwari buburimwo muri iryo banga ryo kuba umukenyezi. Murakoze, ndabifurije umunsi mwiza ku bazokumva kino kiganiro mwese. Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Ndabashimire namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro. Ndabibutsa ko ibiganiro byacu n'amakuru atandukanye mubisanga kuri www.remesha.net. Mufise ico muduterera mwotwandikira kuri indizeye 87@remesha.net. Nshimire Yves Irakoze yadufashije mu gutunganya aya majwi ya kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Umukenyezi ni inkingi y'umuryango. Muvyeyi ndagushemeze, uri inkingi y'umuryango.
umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi Imisi yose kuwa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibarutse. ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa no mugwi Remesha. Wezi 3 akaburungu remesha akaburungu net.